ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi kuwa 20 Nyakanga 2019 kaze nshuti nange bakunzi ba RPA mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri uyu wa gatanu. Ikiganiro kigizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ishiramwe Human Rights Watch risaba leta ya Tanzania guhagarika mu maguru masha umugambi wayo gutahukana no kwirukana impunzi z'abarundi icumbikiye mwitangazo iryo shirahamwe ryashize habona kuri uyu wa kane rikaba ryasavye nyabona ko umutekano w'izo mpunzi worushirizwaho gucungerwa. Ubwicanyi bufatiye ku burozi burabandanya kwiha inkumbi mu ntara ya Cankuzo mu kiringo kitarenze iminsi 3 gusa abantu 7 bo mu miryango 2 bakaba baritavye Imana nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatanu. Igice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane dukingire ibidukikije uyu munsi tukabayagira kungaruka mbi zo gutekera mu mazu abantu bararamwo. Aya n'ayandi ni muri kino kiganiro mugira mushikirizwe na jewe Josiane Muzaneza, Fabrice ndi mu rukundo na Emile Nibasumba nibo bari mu buhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tuti ni musangwe ikaze mwidonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa haduhere kino kiganiro ku makuru ajanye na politike aho imitahe leta y'u Burundi itagomba gukura ku banyepolitike bari mu runani Senared ariyo yabaye intambamyi mu kumikebukano yo mwibanga hagati ya leta nkuru nziza na bamwe mu bagize Senared. Abo banyepolitike bo muri Senared bakaba bari bifuje kuja mu matora yo muri 2020. Nkuru nziza rero hakaba yasubiye kugaragariza abanyepolitike ugushaka guke afise kukurekurira ko abo batavuga rumwe n'inkuru ya Onezime dushimagiza. Rurongowe na Jaminani urunani Senared ntigwigeze ruhengeshanya kwerekana ishaka ryo gutahuka mu Burundi. Hakaba harabaye n'ibiganiro byo mwibanga hagati ya leta ya nkuru nziza n'abagize urwo runani. Ibiganiro ariko bisa nuko atakinini byavuyemo. Ibiganiro biheruka nivyo byahatse kugira ico bishitseko iyo nkuru nziza tisubirako nkuko tubikesha isoko ryacu mu runani Senared. Aho mukuru w'urunani Senared yarashoboye kuryosha intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru wawo ni mu Burundi. Minani yabwiye Kafando ko bifuza kuja mu matora ariko imitahe irondeza bamwe mu bagize urwo runani ibanje gufutwa. Ko bw'isoko ryacu muri urwo runani Michel Kafando yafashe nka nkama arahava tekera impamba aja kubana n'umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni. Yaragiye kumusaba gufasha kugondoza nkuru nziza kugira kunde yemere kugurura imiryango abo banyepolitike bifuza gutaha. Yoweri Museveni perezida wa Uganda akaba rero yahavuye yakira Michel Kafando i Kampala muri Uganda hari kwigenekezo ya 23 Myandagaro. Nkuru nziza amaze kuvugana na Museveni niho yoba yahavuye yemera kurungika Edouard Nduwimana kubana n'abagize urunani Senared. Bahavuye babonanira i Nairobi muri Kenya kuva kwigenekezo ya 30 Myandagaro kugeza kwigenekezo ya 2 Nyakanga. Iyo mibonano nkuko tubikesha isoko ryacu muri Senared yashigikiwe mu buryo n'ishirahamwe CMI. Uwavyirutsemo cyane akaba ari David Kipya umunyatanzania azwi ko yafasha Benjamin Mkapa mu gutunganya ibiganiro bihuza abarundi. Aha niho bavuye bumvikana ko umugwi wa mbere w'abagize Senared wotaha. Abambere bari kuba Pamphile Muderega, Jeremy Ngendakumana hamwe na Gervais Rufyikiri. Umuce wa kabiri wari gutaha hari kuba harimo Jean Minani, Bernard Rusokoza, Onezime Nduwimana hamwe na Moise Bucumi. Rufyikiri niwe yategerezwa kujijura abandi banyepolitike mu bari mu mahanga guhita bataha. Icahavuye gitoba ubukwe rero ni mitahe leta y'Igitega itemeye gukura kuri abo banyepolitike. Leta y'Igitega yabona ko n'abandi banyepolitike bari muri dose imwe nabo b'imitahe nabo boca babona ko bera. Leta ya nkuru nziza yemereye abo bataha ko bageze i Burundi bazokwezwa n'ubutungane bw'u Burundi. Jean Minani n'abandi bakaba bahiye coba baratinya gutaha ubukwe busibuko. Onezime dushimagize tukivuga ibijanye nako kanywa babo hagati ya nkuru nziza n'urunani Senared. Bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta bari mu buhungiro batagiye muri ivyo biganiro vyabereye mwibanga bavuga ko leta n'uwo mugwi wundi batobesha abarundi ko hari ibiganiro vy'ukuri biriko biraba. Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB amenyesha ko indiyane z'u Burundi zizotora umutaruko zihagarariwe n'amakungu hamwe n'umuhuza ataho yegamiye. Arongera akanavuga ko abashaka gutaha
kuba bahevye urugamba rwo guhagararira amasezerano yarusha. Tumukurikire. twashatse guha umuco abarundi n'amakungu. Ibyo biganiro byo mu kinyegero byabaye hagati y'umugwi w'abantu baherutse guheba burundu ibyo kugwanira amasezerano yarusha, bahitamwo kwitahira ngo bagiye ngo kuja mu by'amatora y'ibihumbi 2020. Ubu rero n'uburenganzira bwabo ku by'ukuri, kuko umurundi wese ari mu buhungiro arafite uburenganzira bwo gufata ingingo yo gutahuka mu gihe yibaza ko icyo yahunze kitagihari canke mu gihe inyungu yagwanira yazironse. Ariko ikibabaje muri byose nuko baca bashaka gukoresha imvugo ya politike y'ikinyoma igamije kwerekana ko boba abariko baraharanira inyungu z'abanyororo ba politike, inyungu z'impunzi, inyungu z'abarundi bashizwe ku mitahe y'ikinyoma n'irya leta y'Ibujumbura. Ariko tuzi neza ko ivyo vyose ari ingaruka mbi z'injyane umugambwe CNDD-FDD na Petero Nkurunziza bateye mu Burundi. Mu gihe rero izo njyane zitaratorerwa umuti, ugaca uvuga uti jewe nditahiye ngiye kuja mu matora vyo kugwana urugamba wo kurondera ko izo njyane zihera ndabihevye, nshobora guca winyegeza inyuma y'ikibazo c'impunzi, ikibazo c'abanyororo ba politiki, ikibazo c'imitahe, ngo wironderere inyungu zawe ubesha abarundi ngo uriko uragira ivyo usabira abahohotewe n'irya leta ugiye gushigikira, ukayiherekeza mu matora y'ikinyoma azasira indava intwaro y'igikenye iri mu Burundi uno munsi. Twe tuvuga tuti ibyo bibazo byose byega abarundi, byega impunzi, byega abanyororo ba politike n'ibindi byose byinshi cyane byotorerwa umuti biciye mu biganiro by'ukuri bihagarariwe n'umuhuza ataho yegamiye. Humura Burundi. Tuje makuru ajanye n'imibano, aha abantu babiri bo mu muryango umwe bitavye Imana bahawe uburozi kuri uyu wa gatatu ku mutumba Runazi komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Abana bane bo muri uwo muryango nyene bakaba ari indembe mu bitaro vy'Imurore muri komine Gisagara. Idonyizo na Trésor niyo ngabo. Abo bitavye Imana n'umukenyezi n'umwana wiwe bo ku mutumba Runazi komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Amakuru dukura kuri uyo mutumba amenyesha ko ubwo burozi bwahawe abantu batandatu bo mu muryango umwe mu mfungurwa, umukenyezi n'abana biwe batanu mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Ayo makuru abandanya avuga ko bafashwe baribwa mu nda, ababanyi babo baca babanyarukana muri iryo joro nyene ku bitaro vy'Imurore muri iyo komine ya Gisagara, aho nyina w'abana n'umuhungu w'imfura baciye bitaba umuremyi. Abandi bana bane ubu ni ndembe bakaba bariko baravurirwa kuri ivyo bitaro nyene vy'Imurore. Ayo makuru amenyesha ko se w'abana hamwe n'umwana w'umuhererezi batariye kuri izo mfungurwa kuko batari bari ku muhana wabo. Uruganda rwa RPA rwarondeye Niyonizeye Jonas, mustanteri wa komine Gisagara, atubwira ko iyo nkuru atayaramenya akiriko arayitohoza. Ivyo biruko mu gihe ku mutumba wa Gitaramuka wo muri komine Cendajuru haheruka kwitaba Imana abantu batanu bo mu muryango umwe nabo nyene bahawe uburozi muri ubwo buryo nyene. Trésor niyo ngabo yemenyereza hano kuri RPA. Abantu batatu nabo harimo umupolisi umwe baraye bakomerekeye mu mishamirano yadutse hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bihereza inzoga zitemewe n'amategeko. Ni mu gihe igipolisi cari kiramutse kigirisekeza ryo guhiga bacuruza inzoga zitemewe n'amategeko mu bice bitandukanye bigize komine ya Ngozi y'intara ya Ngozi, aho mbere hanafashwe n'amaritiro arenga 200 vya bene izo nzoga. Ni nkuru ya Walter Kwizera nawe nyene yemenyereza hano kuri RPA. Muri uwo mukwabu wakozwe n'igipolisi aho muri komine Ngozi kuri uyu wa kane, amaritiro 500 y'inzoga itemewe n'amategeko bita huha yarafashwe yongera iraseswa n'igipolisi muri zone Makaba. Amakuru dukura muri zone Makaba atumenyesha ko igipolisi kitoroherejwe muri ico gikorwa kuko harinze kuba imishamirano hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu. Muri ico gihe nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha, abanyagihugu babiri hamwe n'umupolisi umwe barakomeretse muri iyo mishamirano. Babiri mu badandaza iyo nzoga bakaba barafashwe n'igipolisi. Kuri uwo musi nyene amaritiro 1600 y'inzoga itemewe n'amategeko biti Kibarbe nayo nyene yarafashwe yongera iraseswa n'igipolisi ahitwa Kujyamivo muri quartier Muremera mu gisagara ca Ngozi. Aho muri quartier Muremera abantu batandatu basanzwe bakora iyo nzoga itemewe n'amategeko biti Kibarbe barafashwe. Isoko ryacu muri komine Ngozi rimenyesha ko
ko muri kino gihe igipolisi kiri kumwe n'abanyagihugu bahagurukiza izo nzoga zitemewe n'amategeko ariko ico gikorwa ngo gisa naho kitazokoroha kuko bamwe mu bajejwe intwaro aho muri komine Ngozi basanzwe bari mu bakingira ikibaba abo basanzwe badandaza izo nzoga zitemewe n'amategeko aho mbere bivugwa ko boba babapfumbatisha kugira ngo babandanye bakora izo nzoga twagerageje kurondera Raja Busonga mbere mustaneri wa komine Ngozi telefone iwe yahamagara hakabura uwitaba. Alakoze Walter kwizera tuve mu makuru ajanye n'imibano dutandukira igisata c'amagara y'abantu aho inyuma y'indwi imwe hibonekeje ikiza cakorera ku misozi ya Ruvumvu na Rurabo yo muri komine ya Bubanza abajejwe intwaro muri iyo komine bamenyesha ko bafashe ingingo zose kugira ngo ico kiza kiranduranwe n'imizi bagahamagarira abanyagihugu bo muri iyo komine kurikanura no gukurikiza amabwirizwa y'isuku ni nkuru twateguriwe na Clovis Niyonzima yimenyereza hano kuri RPA. Kuva kwa gatanu w'indwi heze indwara yakorera yibonekeje abajejwe intwaro bari kumwe n'abajejwe amagara y'abantu bihutiye gufata ingingo zo kurwanya ico kiza harimo no gutabariza abanyagihugu mwishyiramwe rijejwe gutabara imbabare ku isi Croix Rouge mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo ico kiza ntikibandanye kwiha inkumbi kuri iyo mitumba cari cibonekeje ko ishiramwe Croix Rouge ryaritavye ako kamo gihutira kuja gupompa imiti ahari hateye ico kiza hose rigira ko rinigisha amabwirizwa y'isuku imiryango yo kuyo mitumba. Ku musozi Ruvumvu muri zone ya Bubanza ico kiza ngo coba cari catewe n'isuku rike nayo ku musozi Rurabo cari cavuye ku bukene bw'amazi meza aho imiringoti itwara amazi yari yazivye ngo iriko irakogwa nk'uko abajejwe intwaro babitumenyesheje kuva iyo ngwara iteye ivuriro rya Bubanza ya kabiri ryakiriye abagwayi 14 bafise ibimenyetso vya korera umwaka bayaciye yitaba Imana. Tubandanye n'amakuru twabateguriye aho mu gisata c'intwari ibereye havugwa ishira hamwe Sobujeya rimenyesha ko rihomba abakozi bagiye bamenyesha ko rihomba kabiri kuva kuri uyu wa mbere hahagaritswe ibikorwa byo kubafungurira ku kazi abo bakozi bakaba basigaye baja gufungura mu buriro bwo muri zone Buyenzi komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ibiheza bigatuma rero akazi gacumbagira ndetse n'uburyo butari buke bukahatikirira ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Abakozi bishira hamwe Sobujeya bavuga ko batumwanya munini bagiye gufungura kuva ku wa mbere uheze mu mazu y'uburiro ari muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura kubera ko batagifungurirwa ku kazi. Hari nuko dufise umudamu yahora adufungurira iyo mudamu kuva ku munsi wa mbere ntiyadufunguriye gushika ejo ku munsi wa kane abakozi bafungurirwa mu Buyenzi kuva kuri aeroport gushika mu Buyenzi ni kilometero 10 uyu munsi ku wa gatanu batanze komande kuyo mudamu nyene Melania. Uretse ko kenshi na kenshi bava gufungura hageze ko bagodoka n'ibitoro ngo birahahonera ku modoka zine z'akazi zibatwara isoko rya RPA ku kibuga c'indege ca Bujumbura riratubwira amakenga bafise. Tuhava saa 6:20 gutyo mu modoka zine hariho ibitoro vyononekara tugiye gufungura rero hariho abagaruka bashitse ku kazi hakaba hageze ya saha yo gutaha bagacaburira amabisi baca bataha. Ikindi naco turatewe impungenge n'indege ya Ethiopia ikunda gushika isaha 7:30 turabona yuko mu gihe abakozi bazoba bagiye gufungura iyo ndege izohava ibura ikikorera. Melania Ndaruzaniye asanzwe afungurira abakozi ba Sobujeya yari yahagaritswe muri ivyo bikorwa n'umuyobozi mukuru wishira hamwe Sobujeya ico gihe abakozi bamwagiriza kutubahiriza amasaha yo gufungura ariko kuva yongewe ikiringo n'uburongo y'ugwego nshingwa ntwaro ngo yaciye atangura gutanga ibifungurwa nabi abo bakozi ba Sobujeya bagasaba ko isoko ryo kubafungurira ryohabwa ubundi abishoboye. Twizogera ugwego nshingwa ntwaro rwa Sobujeya ikiringo yacongewe itariki 13 z'ukwezi kw'icenda niho Melania yatanguye kudasubira kugaburira abakozi. Dusavye yuko ivyo bintu vyohagarara vuba cane siwe ateka mu gisagara ca Bujumbura wenyene bakarondera uwo bahisoko azana ivyo kurya abidusanza ku kibuga c'indege ca Bujumbura nk'uko vyahora. Ntitwashoboye kuronka Olivier Nkurunziza umuyobozi w'ubuhinga muri Sobujeya duhamagaye Jean Bosco Ntunzwe n'Imana arongoye ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu akaba yatwishiye ko atamakuru atanga ku radio yugawe n'ubutegetsi. Arakoze Emmanuel Niyunge kutumira amateka tutandukira igisata kijejwe impunzi. Humura Burundi. Hari umwana w'umuhungu w'imyaka 12 yishwe kuri uwa gatanu aturiwe na se wiwe mu ikambi y'impunzi yanduta mu gihugu ca Tanzania. Imvo n'amafaranga y'amashiringi 5,000 uyo mwana yivye se wiwe kuri uyu wa kane uyo muvyeyi yatwawe n'agashavu inyuma yo kumenya ko amafaranga yiwe yatwawe n'ico kibondo yaciye amusuka k'inzoga ya kanyanga uyo mwana agize arisigura nk'uko amakuru dukura hinduta abivuga ngo se wiwe yaciye amujana aho batekera mu gikoni aramuturira ku maboko hamwe no ku bindi bihimba vy'umubiri mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu umwana akaba yavyutse aremvye cyane
bahava bamujana ku bitaro by'ishirahamwe MSF aho yahavuye acikanira nk'igihe cy'isaha 4 zo mu gatondo nyene gukora igewara aririwe se w'umwana akaba yaciye atungwa nayo yameze igipolisi kikaba kikiri mu kurindira ko gishobora kumufata kikaba caciye gifata nyina w'umwana mu kumvo za matohoza. Tukiri mu makambi y'impunzi nyene leta ya Tanzania n'u Burundi ngo zitegerezwa guheba umugambi wo gutahana ku nguvu impunzi z'abarundi ziri mu ikambi mu makambi yose nako ari muri Tanzania uwo ni wo muti urama ngo kugira impunzi zahahamutse ziri muri aya makambi zishobore gukira. Ivyo zashikirijwe na Bienvenue Nduwayo yanonosoye ibijanye n'ihungabana ry'abantu uwo muhinga amenyesha kandi kwishira hamwe HCR n'izindi mpunzi bafise uruhara mu gufasha izo mpunzi zimaze guhahamuka. Ni inkuru twateguriwe na Vicky Chris Ninteretse. Kubwo muhinga Bienvenue Nduwayo amabi yashikiye impunzi yamagaruka mu mitwe yabo kuko bamenyeshejwe ko bagiye gutahanwa ku nguvu. Kubwiwe rero ngo nta wundi muti n'umwe ushoboka kugira bakire atari uko Burundi na Tanzania bahevye uwo mugambi. Umuti nyawo nyamukuru nuko leta y'u Burundi na leta ya Tanzania bahagarika uwo mugambi bafashe ugomba gutabukana impunzi ku nguvu. Bibukije byabashikiye igihe batari bwahunge bakibuka ingene babonye bene babo bapfa canke bakobaguwe bakabona ko ibintu bigiye gusubira kuba bakituma rero ubwonko buhungabana. Nta wundi muti atari uko iyo ngingo yohagarika. Muri kino gihe hibonekeza abagwayi muri ayo makambi umuhinga Bienvenue Nduwayo asaba izindi mpunzi zitarafatwa kujana kwa muganga abo bose bamaze kwerekana ibimenyetso vyo kugwara. Nukwegera abagenzi babo bakarondera ukuntu babashikiriza abaganga bashobora kuba bitaho indwara zo mu mutwe bari ngaho muri ayo makambi bagashobora kubafasha. Nta kindi bashobora gukora nico cyonyine kuko nabo nyene mu minsi iri imbere bashobora gushikirwa n'ivyashikiye abagenzi babo. Nayishira hamwe HCR ngo rikwiye kugira rusansuma rw'amaze kugwara hamarika barondera abaganga kugira ngo babafashe. HCR bakwiye kwanza kuraba abantu bamaze gushikwa n'ivyo bikomere bataye kwerekana ivyo bimenyetso bakaraba ukuntu babafasha kugira ngo bashobore kuvuga ivyababaje. Abahinga muri ivyo barabizi ngene bakora ico bita écoute empathique kumviriza umuntu ukamuha kanya ko kuvuga iyo ariko aravuga umubabaro muri mwo ugenda uvamo bwabwo bafise akabuvuga bya bintu atinya kuzohura navyo akabivuga bituma agenda yoroherwa mu mutwe buke. Iryo hamuka rikaba ryatanguye kwibonekeza amakambi y'impunzi ari muri Tanzania kuva mu kwezi guheze kwa Myandagaro inyuma yaho bumvise ko bagiye gutahanwa ku nguvu. Kubera izo ngorane zose zugarije impunzi z'abarundi bari muri amakambi ari mu gihugu ca Tanzania imiryango imwe yo mu ikambi ya Nduta iramaze gukura meza ihunga iyo kambi n'abanyeshuri batari bake bakaba bahisemo kwigumira mu mihana iwabo. Ivyo byose bikaba vyaturutse ku ngingo iherutse kumenyeshwa yo kwirukana izo mpunzi ku nguvu zigasubizwa i Burundi. Ni nkuru ya Rachel Kagiski. Imiryango irenga 60 ni harugwa kubishobora kubimaze guhunga ikambi ya Nduta nk'uko vyiganwa n'umwe mu baserukira abandi. Igitigiri c'imiryango y'impunzi imaze gutoroka ikambi ya Nduta kirarenga imiryango 60. Uko bukeye niko wumva yuko haraye hatorotse imiryango 2 canke irenga. Abo bose bakaba bagenda bamanje kugurisha ivyabo byose ibidashoboye kugurwa navyo bagaca babigabira ababanyi. Igisata c'indero indwi zibiri kuva umwaka w'ishuri utangura mu mashuri hasa n'ahagaragara. Abanyeshuri benshi bo ngaha mu kambi ya Nduta ntibiga baranze kwiyandikisha ku mashure kubera ubwoba. Ubu igikorwa kiriko kiraba imodoka iriko ibinyamajwi bishikana amajwi kure iguma ica mu mazone yose y'ikambi. Abari muri yo batangariza abavyeyi kurungika abana babo kwiyandikisha kw'ishure. Muri yo kambi iki ryose riheze atampunzi yiyumvira gusanura ni nk'uko atawarimiye agatasi. Ibikorwa vy'ukurima vyahora bikorwa muri iki gihe bitegurira agatasi ivyo bikorwa navyo ntibiriko biraba. Eka mbere n'ibikorwa vyo kubumba amatafari kubaka no gusanura inzu z'impunzi ivyo bikorwa byose ntibiriko biraba. Impunzi zimwe rero zikaba zibona kwisekeza ryo kubatahukana ku nguvu risa n'iryatanguye gushirwa mu ngiro imbere y'itariki imwe y'ukwicumi. Bafatira ku mpunzi 246 zatahukanwe ku munsi wa mbere uheze. Izo mpunzi ziri mu ziyandikishije inyuma y'amasezerano ya leta zibiri zabonye bukwi na bukwi zibwirwa kwirira imiduga zitaronse n'umwanya wo gutekera duke mutwo bari batungiye mu ikambi.
Anakoze Rachel Kagisye nk'umuti rero w'izo ngorane zose ngo leta ya Tanzania ngo yabwirizwa gukingira impunzi z'abarundi bari ku butaka bwayo aho kwihatira kubahinda ngo nibatahe. Ako nakamo katewe n'ishirahamwe gita hagati y'akazi na muntu kw'isi Human Rights Watch mu cegeranyo caryo cyasohotse kuri uyu wa kane. Ishirahamwe Human Rights Watch rikaba rigaruka ku bimenyetso bimwe vyerekana ko umugambi wa Tanzania wo guhinda impunzi z'abarundi ari ntasubizwe inyuma. Bill Frelick arongoye igisata kijejwe agateka k'impunzi muri iryo shirahamwe akaba asaba leta y'ico gihugu guhaguruka ikavuga ku mugaragaro ko ihagaritse uwo mugambi. Nido gibiri muri ico cegeranyo reka tubibwirwe na Eloge Divin Remesha yimenyereza hano kuri RPA. Muri raporo yaryo ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko izo mpunzi zaribwiye ko zibandanya zituratuzwa kuva umushikiranganje Kangi Rugola agize icashikirije ku nteguro igamije itahukanwa ry'impunzi z'abarundi ziba muri Tanzania ku bushake canke ku nguvu guhera itariki imwe z'ukwicumi. Bamenyesha ko bafise ubwoba ko iyo tariki izobasanga bakiba aho mwikambi, mbere bamwe bakaba baranamaze gukura meza. Ku bwa Bill Frelick atwara igisata gikurikirana agateka k'impunzi muri Human Rights Watch, Tanzania be n'ibihugu vyo mu karere bafashijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu bari bakwiye mu maguru masha gufasha no gukingira abarundi bahunga mabi akogwa mu Burundi. Muri ico cegeranyo caryo ishirahamwe Human Rights Watch ntirishima ukungene Tanzania iterekana neza uruhande rwayo muri iyo dosiye yo gutahukana abarundi b'impunzi. Mu nama ya 42 y'inama y'agateka kazi na muntu ya ONU yabaye ku itariki ya 17 z'ukwicenda, ubuserukira Tanzania yahamagariye amakungu kugira ico akoze ku ngorane y'abimukira itangwa ko ifashanyo ntoya ku isi yose mu gufasha itahukanwa ry'abarundi bose b'impunzi biyandikishije. Iyo raporo igasaba rero Tanzania kwerekana ku mugaragaro aho ihagaze k'impunzi zitazokwirukanwa zitavyipfuza canke ku gahato. Eloge Divin Remesha ikiganiro ni humura Burundi kuba batashoboye kudukurikira ikibiriraho ku rubuga rwacu rwa Facebook. Ndabibutse ko mushobora gusanga kino kiganiro ku zindi mbuga za RPA arizo Twitter, SoundCloud, YouTube canke ku rubuga ngurukana bumenyi rwa RPA kuri web3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mushobora kandi no kutwandikira ubutumwa bwa WhatsApp ku nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348 aho musaba kuronswa ikiganiro gica amakuru nako aca mu kiganiro humura Burundi. Nkuko rero musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya gatanu, uno wa mwanya w'igice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane amagara soko y'ubuzima. Uyu munsi tukaza kurabira hamwe ingene abanyagihugu baho hambere batekera ibifungurwa mu nzu bararamwo, ivyo abahinga bishimikije ubushakashatsi bakoze kuri bene izo nzu ziri irya nino yibarabara rya Jenda Matana berekana ingaruka mbi na cane ku magara y'abantu. Izo ngaruka zikaba zituruka ku kurara muri ayo mazu nyene bacana. Mu kiganiro twateguriwe na Hermes Nibandetse. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Gakeye canke mwiriwe nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije, kiganiro mukurikira ikibiriraho kuri Facebook RPA ijwi ry'abanyagihugu iminsi yose ya gatanu ya burindwi. Muribaza ico uno munsi twabateguriye si agaseseshwa rumuri. Twese turazi ko aho hambere eka mbere n'ubu mu bice bimwe by'intara z'u Burundi abanyagihugu bacatekera ibifungurwa mu nzu bararamwo, aho unasanga n'ibitungwa bito birara muri izo nzu. Uko gucana mu nzu umunyagihugu araramwo vyoba bifise ingaruka izihe ku magara yiwe bwa mbere no ku binyabuzima biri irya nino. Imyotsi yibonekeza muri izo nzu yoba igizwe n'iyihe myuka? Iyo myuka yoba ifise izihe ngaruka mbi ku magara y'abantu no ku bidukikije? Ngivyo nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije bimwe tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cuno munsi. Abatumire n'umunyagihugu yakuze abona bacana bagatekera ibifungurwa mu nzu bararamwo.
wa kabiri n'umuhinga Gabriel Hakizimana mu gisata c'ibidukikije n'amagara y'abantu yanakoze ubushakashatsi kuri ayo mazu batekeramwo ibifungurwa abanyagihugu bakaziraramwo. Kiganiro mwagiteguriwe mugishirizwa kuri Mikona Hermes Ntibandetse. Imbere kuja mwido nito ya kino kiganiro reka mugezanje Hervé Niwire abanze ace ku masonga ingene aho hambere abarundi bacana bakarara muri ayo mazu batekeramwo ibifungurwa n'ibiti bakoresha mu guteka. Aho hambere inzu abantu babamwo nizo batekeramwo, eka uretse guteka n'ibitungwa bito bito borora ari impene canke intama byose babana mu nzu. Mu bihugu bitari bike uhereye mu Burundi bacakoresha inkwi mu gucana, haba mu guteka ifungurwa canke basusuruke haje cane iyo bugorovye mu gihe umuryango utaramiye iruhande y'iziko. Mu gucana uwo mucanwa murabizi dukoresha inkwi z'ubwoko bwinshi, ariko cane imikaratusi, amasederi n'ibindi biti nka bijya biri mu matongo ya ruguru nk'imivumuvumu. Mu Cihoho murazi neza ko abana baza baratoragura udukwi hirya no hino, mbere rimwe na rimwe bakoresha ibigori hamwe n'ibishwe mu vyumye hariho ababicana. Uyu munyagihugu aremeza ko uko gucana mu nzu abanyagihugu bararamwo bifise ingaruka nyinshi haba ku magara y'abantu canke ku bidukikije biturutse ku misengesenge no ku myotsi. Rwanda byeke magara y'abantu nuko kenshi mu bakoresha zaba zivuye mu biti bitandukanye, hamye biti kandi byose bifise ingaruka nziza, harimo byo usanga ari ibiti bishobora gutera indwara. Kindi naco nuko maze yuko inzu za kenza zifise amadirisha ihemero, byasaba yuko abantu bari mu nzu baguma bariko barahura n'imyotsi. Imyotsi rero yavuye mu biti bitandukanye ingaruka mbi cyane mu ihemero. Kindi naco niceki imisengesenge korokera mu mfungurwa ziko zafungwa canke ziko ziratekwa. Maze yuko aho hambere n'uburyo bwo gupfundikira ibyo bariko barateka imfungurwa ntibwari bugwiriye, maze kandi ko n'amazi yaba yegereye ahaziko bivuga yuko ayo mazi yashobora gutosekajijwe n'imisengesenge canke n'ibindi byose biva ku nkwi ziko zirakoreshwa. None iyo myotsi yoba igizwe n'imyuka iyihe, imeze gute? Gabriel Hakizimana umuhinga mu gisata cyo gukingira ibitukikije no ku magara y'abanyagihugu aratanga inyishu itomoye. Motsi ugizwe n'imyuka myinshi cyane, ugizwe n'imyuka itaboneka, hanyuma ikagirwa kandi n'utuntu tuguruka, utuntu dutoyi bita particule fine, novuga intumuka. Ariko mwese murazi imviro ni igituma nkono yirabura mu Gifaransa bayita la suie rero aranamota ni kakamoto mwumva iyo mugiye ahantu bacanye murumva muramoterwa n'ingwe. Imviro nyene harimo ibintu bita composés organiques volatiles, ibintu byinshi cyane bigizwe n'ubwoko bwinshi ntodondagura ngaha n'amazina aranagoye no kuvuga. Harimo kandi intumuka nyinshi. Muri iyo myuka nyene harimo ivyitwa hydrocarbures aromatiques polycycliques, bimwe bishobora no gutera kansere, ibindi bikonona amahaha n'ibindi. Umuhinga Gabriel Hakizimana inyuma y'ubushakashatsi yakoze ku mazu ari makomine ya Matana, Mugamba, Mugomanga gushika Rwibaga arerekana imyuka ibangamira amagara y'abanyagihugu. Ariko kandi hari umwuka ngomba kugaruka ko cyane witwa monoxide de carbone. Uyo nawo ntuboneka, ntumota, ntuhehera. Mu kirundi ciza jewe ndawita rwicaruhoze kuko muza kwibona mu kanya waramaze inganda kuko urumva yuko nababwiye ko utamota, utaboneka, udahehera. Muturano babigenjeje guteye muri ubwo bushakashatsi. Yego mu ntamake nakoreye mu makomine Matana, aha mu Vyuya, ndarana mu Mugamba gushika mu Ijenda muri za Rwibaga. Ikuba nticari coroshe, nategerezwa gushika kumuhana nkorera ko hakikare cyane isaha 2 ngacanshiraho utumashini kamwe mu nzu akandi hanze, twiba turafata imyuka yose yo muri runo rugo. Isaha 12 nkaduga kudutora ngacansigaho tundi nzotora bukeye saa 2 nyene ku mugoroba, kandi nasubira inyuma ntwaye ico nafashemo imyuka nafashe. Nacasaba n'umukoyo umuntu umwe yiriwe ngaho, bukeye mu gatondo naho ngatwara ico naye ndafatira mu mwuka hamwe n'umukoyo w'umuntu umwe
mu baraye ngaho izo zose rero nategeza kubimanukana i Bujumbura muri frigo n'ingoga bitarenze amasaha 2 murumva ko bitari byoroshe kuko birengeje amasaha 2 byari gupfa sinzokuremo n'ikintu gikomeye kugira ngo kushobora kugereranya abantu b'i Bujumbura n'abaruguru naho nyine Bujumbura narasabye umukoyo w'abantu baba mu mazu basabwe badacana mu Bujumbura ntibacana mu nzu abo bantu kandi bakaba batanywa n'itabi kuko itabi naryo nyene rirashobora guhushisha umuntu ariko kuko naryo nyene rimwe umwotsi mu rero narahinguye iyo myuka hamwe n'imikoyo ndabihingura neza hajya ahantu kuri fore ya Bujumbura hanyuma ndaheza ndatwara ivyo nahinguye ndabijana mu laboratoire yo mu université yo hanze Université de Montréal kubipimirayo muti none ico kibazo c'imyuka mibi mudondaguriye mu myotsi cifashe mufite Burundi gihe nari umunyeshuri maze kumva yuko imyotsi y'inkwi hari imyuka y'ubumara ico gihe niga mu mashuri ya kaminuza yo hanze mashuri akora ubushakashatsi ku vyerekeye ibidukikije no ku vyerekeye amagara y'abantu ico kibazo cyarandagishinga kuko nari nzi yo nakuriye mu gihugu iwacu nari nzi ngene vyifashe nari nzi yuko ukota gacanwa ari ibintu bisanzwe cyane ariko ndibaza ko n'ubu bitahindutse naho haciye igihe ico gihe hari mu myaka ya 90 ndibaza yuko n'ubu abantu benshi bacateka mu nzu intego yanje nari nkurikiranye yari yo kuraba wa mwuka nitarwica ruhoze ingene ungana iyo bacanye mu nzu mu Burundi igikuru ni kwari kuraba kuriho no kutariho ndazi kuriho iyo bacanye ahantu naho ho bari no uwo mukura haba naho ho bari mushakatse kuvuga naho ho bari mu bihugu biteye imbere uwo muka ucanye inkwi uraza je nagomba kuraba gusa ingene ucanye mu nzu i Burundi usanga ungana hanyuma kandi nkaraba n'ubwoko bwa hydrocarbure aromatique polycyclique yuko buriho mu byo ducana kandi nkaraba no mu mubiri y'abantu kugira ndabe yuko nsangamwe ibinyereka yuko izo hydrocarbure ziriho zirimo mu mubiri n'urwego zigeze ko muri rusange none bigenda gute iyo myuka ngo yinjire mu muntu koko imaze gushika mu muntu iyo myuka yoba ikora igute uwo bita wica rubohoze ari wo monoxide de carbone mu gifaransa ukabuca mu mpemu ukabangamira amahaha reka mvuge imyuka ibiri gusa mvuge rwicaruhoze imwe nababwira rwicaruhoze monoxide de carbone n'ibintu bihurikiye mu byo bita hydrocarbure aromatique polycyclique kuko izo bintu nizo nagize ko ubushakashatsi bw'iwanje rwicaruhoze ari monoxide de carbone yinjirana mu mpemu umuntu arayihema gacija mu mahaha mwibuke yuko rwicaruhoze ari umwuka utaboneka ari umwuka udahehera ntumota ntiwiziringira no mu jisho cyangwa gukorore emwe ndabona utewe na gato upfa gushika mu mahaha ugacurigera mu maraso ugaca wihomeka ku bintu byitwa hemoglobine ugatangura kuyagunda novuga yuko ari nko kuyaniga ntasubire gutembereza impemu mu maraso les tissus ntizibe oxygene gacawe ikintu bita mu gifaransa carboxyhémoglobine rero no kuvuga yuko amaraso adasubira gutembereza neza ico bita oxygene hanyuma umuntu agahava apfa abaye asphyxie iyo myuka yindi nayo navuze yitwa hydrocarbure aromatique polycyclique uko ikora ego nayo nyene yinjirana mu mahaha mugabo harica mu zindi nzira mu mfungurwa no mu ntumuka yoyo naho ndayita imyuka ni kubera ko nyene itaraboneka nayo nyene mugabo harimo n'udutumuka muri iyo rero ushobora kwinjirana mu mfungurwa ushobora no kwinjirana ikinjira mu mubiri kweri iciye mu ku rushato rw'umuntu hanyuma yinjiye rero iyo myuka umuntu arashobora kuyisohora nico ciza cayo umuntu arayisohora mu mukoyo canke mu yindi myanda mu wundi mwanda mukuru ariko iyo myuka rero nayo nyene irafise ingaruka mbi kuko zironona amaso mbere harimo n'imyuka itera kanseri mugabo izo za kanseri rero bigaba igihe kirekire cane imyaka myinshi cyane kugira ngo umuntu atinde agware iyo kanseri ugiye kumwe n'ivyo bintu ico kuri ico ca kanseri singomba yuko abantu bacika umutima ngo bagomba kugwara kanseri mugabo no kumva gusa yuko harimo imyuka mibi itamerera neza
ubuzima bw'umuntu. Umuhinga Gabriel Agizimana arerekana ibimenyetso bikuru bikuru by'uwasinzikajwe n'iyo myuka ya monoxide de carbone ariyo bita rwicaruhoze mu Kirundi. Ibimenyetso bikuru bikuru by'umuntu asinzikajwe na rwicaruhoze nk'ibi y'uwo muntu yicaye ahantu dufate nk'umuntu yicaye hafi y'iziko atangura kumeneka umutwe buhoro buhoro hanyuma umutwe ugatinda ugakomera. Murazi imitwe imeneka kwinshi, umutwe hari umuntu ameneka umutwe utumbereye aha mu ruhanga wicaye iruhande y'iziko ukimenya ubwenge ukwiye kwibaza ikintu ukibaza ibyo ari byo. Hanyuma umuntu uko bigenda bikomera kuko aguma hicaye niko ashobora gusesemwa, mbere bamwe bamwe baranadahwa, mu nyuma agatangura guhugiza mbere agata ubwenge. Utabizi rero ukagira ngo arasinziriye, batamutabaye ngo bamukure iruhande y'umuriro bamushire hanze ahantu haca akayaga kenshi, araheza agapfa. Zama zashitse abantu bapfuye iruhande y'imbabura, naho yokira muri n'uwo muntu iyo yasinzikaye cyane canke ku muntu yama ari muri iyo myuka ya rwicaruhoze. Bajya abantu usanga kumbure kubera ubugwayi baguma bari iruhande y'agacanwa, ni kudosanga ari abantu baguma bamenetse umutwe, naho baba bari hanze nabo basohotse bakamura bamenetse umutwe, mu gifaransa bakagira ico bita migraine. Mbere rimwe na rimwe ugasanga ari abantu bakunda kwibagira ico bita perte de mémoire. Akaba ari no kuri uwo mwihwezo w'ibimenyetso bikuru bikuru by'uwafashwe n'umwuka w'icaroze. Ikiganiro cacu cuno munsi kigarukiye. Dushimire abatumire bacu kuri izo nterano zabo bashikirije abarundi n'abanyamahanga. Ikiganiro mwagiteguriwe mugishirizwa kuri mikro na Hermes Nibandetse. Mugire aho muba mwubahwe. Cari kiganiro dukingira ibidukikije. Kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu. Arakoze Hermes Ntibandetse nirongace turangiriza ikiganiro muri Burundi cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya 20 Nyakanga 2019. Mwakoze mwege mwese mwaduteza abiri, bakoze bagenzanje bamfashe gutororokanya ano makuru yaciye muri kino kiganiro. Reka nshimire na Fabrice ndi mu rukundo na Emile Nibasumba bari mu buhinga bw'ivyuma bamfashe kugira ngo ano majwi nano masana amashobore kubashikira. Jose Munzani zamari kumwe kuri mikro nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho gutaha. Muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.